Nongereye mbasuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mudakurikiye muri mu bice bitandukanye bayikaze muri gahunda z'amakuru yacu. Ni breaking news, amakuru yihutirwa cyane atugeraho. Aravuga yuko Ali Bongo warumaze amasaha make atangajwe nk'uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Gabo yahiritswe ku butegetsi n'igisirikare cy'iki gihugu cyangwa se yakorewe coup d'etat. Uyu Ali Bongo w'imyaka 64 yari yegukanye amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 68 n'ibice 27%, bimuhesha amahirwe yo kuyongera kuyobora Gabo muri manda ya gatatu. Gusa amakuru akaba yavugaga ko rero mu by'ukuri amaze guhirwa ku butegetsi n'igisirikare cya Gabo. Nibiki abantu babivugaho? Ati Afrika we ati yakeneye kwivuza, ati binonosoye, atararembye, atariko rero ati namwe banyamakuru ati bayigihe, ati mutangire muzisengure, ati ntago Ali Bongo arahirikwa 100%, ati byari nuko hari ingabo zatangaje ko zimuhiritse ku butegetsi kandi ibiho ati zibitangarije kuri radio na televiziyo ati byigenga bitari iby'igihugu. Ati this is Africa, atariko izi coup d'etat zo muri Afrika zihatseki ninde ubiri inyuma, nikomeza kugenda byibazwa n'abantu batandukanye. Ali Bongo rero akaba rero hashingiye ku itegeko nshinga ryavuguruwe muri 2017. Ubu Ali Bongo akaba yari yemerewe kwiyamamaza inshuro zose ashaka muri iki gihugu cya Ghana. Ali Bongo kandi akaba yaragiye ku butegetsi muri Gabo muri 2009 ubwo yasimburaga se Omar Bongo wamaze kwitaba Imana. Muri 2016 yaje kwegukana manda ya kabiri nyuma yo gutsinda amatora n'amajwi 50.66%. Nubwo Ali Bongo yegukanye intsinzi muri aya matora yabaye mu cyumweru gishize, yarakomeje kunengwa na benshi kandi bitewe nuko ntanduririzi mpuzamahanga zagaragayemo, ndetse mu gihe yabaga internet ikaza gufungwa. Akaba rero mu by'ukuri amakuru yari yashyizwe hanze na komisiyo y'amatora muri Gabo mu gitondo cyo kuri wa gatatu yagaragaza ko Albert Ondo Osa wari watanye na Bongo yagize amajwi 30.77%. Reka rero dukomeze tubakurikiranira iby'iyi nkuru yihirikwa ku butegetsi rya Ali Bongo, perezida wa Gabo. Turaza gukomeza kujya tubirambura mu yandi makuru yacu ari imbere, hanyuma ahubwo turebe n'andi makuru akomeje kugenda avugwa mu Rwanda. Aho umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu muri Niger amwagirije kuba atitavye inama yari yatumiwemwo n'ibiro vyiwe. Mwiketeri mwirukana harimwo ibirego vy'uko igihugu c'Ubufaransa kigira ibikorwa bitekubiri n'inyungu za Niger. Perezida Emmanuel Macron kuri uno musi wa mbere yatangaje ko Ambassadeur It agiye kuguma muri Niger naho yategetswe kuvayo. Yaneguye ashimitse abagize coup d'etat muri ico gihugu, yongera ko Ubufaransa atari umwansi wa Niger. Kuva perezida wa Niger yari yatowe mu nzira ya demokrasi akuwe ku butegetsi, umusirikare ategeka ico gihugu muri iki gihe amaze imisi ashira habona imyidogo y'abanyagihugu ku gihugu c'Ubufaransa. Yarongeye yitura abasirikare b'Abarusiya bo mu mugwi wigenga wa Wagner kugira bafashe igihugu ciwe. Perezida Macron yiyamirije abavuga ko kunana bishobora kugira ingaruka mbi. Mu kiganiro n'abaserukira Ubufaransa aho bari i Paris, Perezida Macron yagize ati imigabo n'imigambi yacu ni nyayo, bizovana n'ubutwari bwa Perezida Bazoum hamwe no kurinda kwa Ambassadeur aserukira Ubufaransa muri ico gihugu agiye kuzogumayo naho azoremerwa. Oriane Itangishaka. Polonye n'ibihugu byo mu karere iherereyemo kuri uyu wa mbere byasabye Belarusiya kwirukana abacanshuro b'Abarusiya bo mu mutwe wa Wagner bacumbitse mu gihugu nyuma yo kunanirwa guhungabanya ubutegetsi bw'i Moscow. Eugene Mukankusi arakomeza. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Polonye Mariusz Kamiński yabivuze amaze kugirana inama na bagenzi be ba Lithuania, Latvia na Estonia. Kamiński yagize ati twasabye ubuyobozi bwa perezida wa Bielorusiya Alexander Lukashenko guhita birukana Wagner muri Bielorusiya. Polonye yavuze ko abarwanya ibihumbi ba Wagner bakiri muri Bielorusiya, igihugu gihana imbibi na Ukraine na Polonye. Umuyobozi wa Bielorusiya Lukashenko aherutse kuvuga ko ashobora kuzagumisha mu gihugu abarwanyi ba Wagner bagera mu bihumbi 10. Kamiński yagize ati ibihumbi bamwe b'abanyarugomo bari muri gereza z'Uburusiya bararekuwe bamaze kwemera kuzajya kurwana muri Ukraine, ubu bacitse intege cyane kandi bashinjwa ibyaha by'urugomo by'abasinyo ko muntu. Ati n'abantu bashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose. Kamiński yabivuze aburira Bielorusiya ko Polonye ishobora gufunga imipaka yayo n'icyo gihugu igihe hagira ikintu kibi cyakorerwa. Polonye yanareze Bielorusiya n'Uburusiya kurebera urujya n'uruza rw'abimukira binjira mu bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi hagamijwe guhungabanya akarere.
nk'uko abarinda imipaka ba Polonye babivuga. Kugeza ubu muri uyu mwaka abimukira 19,000 bagerageje kwinjira muri Polonye bavuye muri Bielorusiya, ugereranije n'ibihumbi 16 mu mwaka wose wa 2022. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, muje no kuri wayishatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Turi kandi no kuri Facebook, Instagram, YouTube na X yahoze ari Twitter. Mudusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Urukiko mu ntara ya Gitega mu Burundi rwahanishije igifungo kiri hagati y'umwaka umwe n'ibiri abantu 7 bashinjwa kuryamana bahuje ibitsina. Ababunganira mu mategeko baravuga ko bagiye kujurira. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wilikaneza. Mwirangwa amahoro. Amahoro neza Mutagoma. Tumaze rero kuvuga iby'abo bantu bakatiwe igihano kiri hagati y'umwaka umwe n'ibiri. None ibyo byabaye birasa byagaragaye nk'ibintu bitunguranye cyangwa n'ibintu byari byitezwe ko bari buhanwe rwose? Geoffrey navuga ko birasa n'ibyatunguranye kandi nawe n'uwo byotungura cyane kubera imvo zibiri. Imvo ya mbere ni uko iyi dosiye mu bisanzwe zimeze nk'izi zahora zivugwa ko cyane, ariko abashingwamanza baba mu miryango n'amashyirahamwe yigenga mbere na mpuzamakungu birinze kugira icyo bavuga kuri iyi dosiye, baguma gusa bashima gukora ibintu novuga mu ibanga bavugana n'abategetsi uko abantu bashobora kurekurwa. Nico gituma mvuga ntibyari byitezwe cyane ko bahanwa, byari byitezwe ko barekurwa, ariko kandi uravye amajambo yagiye ashikirizwa na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku bijanye n'abatinganyi ntawe byotangaza, kuko yabigarutse ko ku wa 15 uku kwezi igihe hahimbazwa imyaka 125 Burundi mu Burundi ishengero katolika rishinze imizi, hanyuma yanakomojeho mu kwezi kwa gatatu abantu bakirungikwa mu ibohero rikuru rya Gitega ku murwa mukuru wa politiki. Novuga ntawe byotangaza cyane, mugabo byanatunguranye kuko abo baganiriye n'Ijwi ry'Amerika batari bake bari biteze yuko uko bagiye babivugana mu ibanga n'abajejwe ubutungane kumbure bazoheza bagaca inkoni ngufi. Ubu rero barahanwe, no kuvuga yuko bibaye nko gukingura urugi ku bandi bantu bashobora gufatirwa muri icyo cyaha ahazaza h'abantu bashyigikiye cyangwa se baryamana bahuje igitsina mu Burundi hifashe gute? Mu Burundi uko bimeze mu bisanzwe iki cyaha kirahanwa n'amategeko, kihanwa kugera ku myaka